Imana kuduhaye, turagukeje ndayishimira umugabo w'abagabo, reka dushimire Imana kuduhaye. niyo yabonye ko bikwiye biduha indongozi nziza, indongozi bishoboye, Varisito ndayishimiye kandi akaba nasa Tuwagazi oye! Tuwagazi oye! Tuwagazi amaboko hejuru! Tuwagazi bamwege! ndiko ndatombora ndaba mu ntara ingene bimeze, nanejerejwe nuko nasanze intara ya Karusi abenegihugu bose bamerewe neza cyane, bari mu kanyamuneza. Ndabashimiye ko murabumva kare. Igihe naheruka ngaha mwarambwiye yuko mwimbuye ibiharage vyinshi, none mwaciye mwiyusura mwimbura ibigori vyinshi. Ikarusi koko mwarumvise icari cyo kugwanya ubukene. Ubukene n'umwasi twame tubizi, kandi uhumirije acagaruka naba wamwirukanye. Uwo mwasi tw'ubukene shaka umwirukanye uwo munsi ugacumiriza acagaruka. Nico itubara urugamba rwamako, kandi n'urugamba rugwanwa n'urunani, nta numwe asigara inyuma mu kurugwana. Ubu rero twari tumaze iminsi tuyo turishusha turabe ko dushobora kugwanya ubukene, kandi twabishoboye. Dukura Imana iravyumva, hanyuma irahezagira ibikorwa vy'amaboko yacu. Ubu rero turiko turaba yambona kazoza 2040 igihugu giteye imbere. Dushaka Uburundi koko igihugu c'amata n'ubuki.